reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV turamutse umuntu wese mu cyubahiro ciwe aho muherereye nimwaramutse nimwiriwe bivana naho umuntu wese aherereye reka kandi tubashimire mwebwe mwese mudushigikira mu kugira subscribe mu kugira share ndetse na comment kuri studio za PITV no tubahaye ikaze kugira ngo tubane namwe muri kino kiganiro turi kumwe na Gaston turi kumwe na Cedric n'abasore beza cyane nibo tugiye kuganira ikibazo ni kimwe ariko kandi abasore benshi mwa kino gihe barakunda kwibaza ibintu by'inkundo hagati y'abantu bakundanye bakavuga ati uko bisa kose turibaza ko urukundo nyakuri rutabaho nivyo rero tugiye kuganira hagati y'abantu bakundanye bega urukundo nyakuri ubwo rurabaho kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana ariko reka mere kuri Gaston GNS Gaston urukundo nyakuri hagati y'abantu bakundanye bega ubwo rurabaho ya mba uvuze ngo urukundo nyakuri mba ndabyumva ariko uko no bivuga urukundo nyakuri hagati y'abantu bakundanye bivana n'urugero rw'imyaka barimo kuvuga ku bantu bakuze ndiko mvuga abantu bite bashobora kubakana ibice 99% kwijana ntabwo nyakuri ntabwo sesire ariko impulse bashobora kuba ruhari niko ndabyumva jewe yego Gaston go ku bantu bakuze bageze kubaka izabo ngo urukundo nyakuri ngo ntago Cedric ivyo bintu nivyo bishobora kuba byo mu buryo bumwe ariko kandi mu bundi buryo ntibibe byo gute wocume ngo ndivuguruje gusa icyo nshaka kuvuga tugeje kubiraba mbega urukundo nyakuri kugira ngo urinde uvuga yuko ari urukundo nyakuri hoho ushingira kuki kumva wowe urashobora kuvuga ati hari ibice ntarengwa bitewe n'ingene utahura buzima ahubwo ati hari ibice ntarengwa bishobora kukubwira ko koko ari urukundo nyakuri cyangwa se ko atarigo gusa jewe muri make icyo ndumva novuga ni uko urukundo nyakuri rurahari ariko kandi n'urukundo rutarigo cyangwa se atari ugukuri niho novuga ikirundi kimeze neza urukundo nyakuri rurashobora kuba ruri nko ku bice ni nko ku bice 50 kwijana urukundo nyakuri ariko kandi urundi rukundo atari nyakuri nibindi bice 50 kwijana urumva ni win-win. mbega none Gaston hari ibyo yavuze avuga ati bujya ku bantu bakuze ntago ati bivana n'imyaka n'urugero rw'imyaka niyihe myaka iba mu rukundo nyakuri je dirais que urukundo nyakuri mu gihe umwana atangiye kugira ama emotion niho urukundo nyakuri rutangirira kuvuga sinzi neza biology nyinshi ariko hari urugero umwana agerako akumva sentiment nyene yokunda umwana mugenzi we rujya rukundo nyene rw'abakobwa n'abahungu ni kuvuga nimba ari nko guhera kuri seta gushika yaho wa mwaka ijya bare y'umwaka umuntu ashobora kubakirako niho urukundo nyakuri rero rugabanuka urundi rusigaye n'amakarikire ndabikubwiye ati nibiharuro mbega none iyo myaka kumburengira twavuga ko ari ushatse kuvuga imyaka y'u adolescence Cedric iyo myaka ahubwo abantu bakundanye byo ugo rukundo ahubwo niko canke nigo gububeshi reka oya ivyo avuze je ntavyo nemera oya navyo nemera kubera iki kuko mugerageje kubiraba ekada emwe aje d'adolescence canke se urukundo hagati y'urubyiruko canke se abajene numva umenga abantu bo bitahura neza bo mugerageje kubiraba burya mbisanzwe abantu bamaze guca mu bunararibonye bakubwira bati age d'adolescence ni imyaka y'ubusazi ni imyaka
aho umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa akoreramo ibintu byose bimujemo kumbure n'ibisunitswe n'impwemu. Hari n'igihe akora ibintu mu gihe kiri imbere akazotangura yicuza cyangwa se yibaza ati none mbigeje nandi mu biki. Yarakora ntamenye n'igituma n'impamvu ntazamenya kuko urumva nivo cyangwa capacity yiwe mu byo kwiyumvira iri limite. Sico kimwe na babandi baba bamaze kugira aja mu bintu umbiriza nivyo niko ndakubwira. Sico kimwe na babandi baba bamaze kugera hariya hejuru we aja mu bintu azi ivyo ari byo. Ariko wa wundi arabijamo mu nyuma ikikwereka yuko yabigiyemo atazi ibyo ari byo ni kwa kurogereta cyangwa se kwicuza. Mbega none umuntu avuze yuko muri iyo myaka uvuze y'ubusazi muri urwo rukundo naho agaca akunda vy'ubusazi byo hari umuntu yobihariye. Iyo tuvuze ati imyaka y'ubusazi mbega ho dushatse kuvuga iki? Isho dushatse kuvuga ubwa mbere na mbere ni ngomba dutahure yuko ni mu gihe umuntu aba ashatse kuvuga akoresheje ibigumbagumba. Ibigumbagumba asunitswe n'impwemu atabaza ubwonko bwiwiwe mbega ni iyihe mpamvu iri kiramutera gukora bino bintu, kuko hariho bamusanga babijamo bakabikora ejo ugasanga yaguye mu ngorane iriya canke iriya agaca atangura iyo ngorane kumera nk'uyigiza kure uyihakana nk'umwakarorero arakunze reka entre parenthèse aragize accident arasanze umukobwa w'abandi uyo amuteye igori maze kumutera igori urumva ni bya bishobisho byamusunikiye akamukunda na ya myaka y'ubusazi na bya bigumbagumba ejo ugasutangura kumva ati oya ivyo ntavyo twavuganye ntabyo twavuganye n'ibindi byinshi. Ku bw'ivyo rero sindabihakanye ko muri iyo myaka y'ubusazi nyene hashobora kuva mu rukundo nyakuri, ariko rero ibice byinshi usanga atako. Jaho ku kintu Cedric avuze aho ntago sinemera ibyo bintu avuze vraiment ntabyo nemera, kubera ko jewe sinavuze ama action aberayo, navuze urukundo kujya kuntu nyene wumva umuntu mukunda. Apana byo kuvuga ayo ma action reka tuyashire ku ruhande, tuvuge kujya kuntu wumva feeling umuntu nyene ukumva uramukunda biri serieux. Apana ibintu byo kubeshanya, urumva izo karikire ibyo bintu nyene wavuze ngo byo kwiyumvira sana nizo za karikire navuze. Ubu umuntu akuze mu gukunda anza kuvuga none wewe jya umuntu gabasha namukunze azomfasha iki, amafaranga afise nangahe, hazohere imyaka ingahe kugira tubane ibintu vyisi ruzotugeza izo ni za karikire navuze. Mu bisanzwe muri adolescence niho honyene wumva umuntu wiyumvamo canke ukunda. Hako bomukubita niwe bokubita, hako ahura n'ikibazo ukumva nyene ibyo bibazo niwe wovyikorera, niko gwa rukundo nyakuri. Ubu wewe umusheri wawe hako bamukubita nkurusha wowe wumva ari we borukubita. Reka niko rukundo tugo tuvuga. Reka Cedric akwishuze aho umushiri wawe ndabumva uwo mukubita cyangwa ahubwo boza kumukubita woca uvuga ati mumureke jewe nze mu mpondo. Ombiriza ndakubwira ombiriza ndababwira burya mu bisanzwe reka tugerageze kubicija nini kugira ngo tubitahure neza, haba muri izo mpande zose zibiri, ndavuga muri partie ya âge d'adolescence cyangwa se no muri urwo rukundo uri kuravuga rw'ibiharuro, reka hose tuhajemo. Urumva ivyo uri kuravuga bigaragara hose mu buryo bumwe canke ubundi, ubitahure neza. Urumva mu bisanzwe urashaka kufisa umusheri wawe urumva neza ukavuga uti jewe ndakurahiye ako bomukurako bakamukubita abarize umomora
urumva yego umviriza nico gituma ndiko ndagusigurira umviriza ndakubwira umviriza nico gituma ndingakubwira ngo ndabatahuza urumva wowe ukavuga uti reka tewe hako bamumomora butuma bamumora jewe hakaba hariho na wa wundi wumvirize neza na wa wundi ari muri ya navuga muri ya situation cyangwa se muri ca gihe kimusaba ibiki ibiharuro nawe nyene akavuga ati reka uyu turamaze kugira intumbero y'ubuzima yaho tugira dushike nawe nyene meme situation iyo muri adolescence nayivuyemo tuje hariya nawe nyene bikamushikira nawe nyene afise kuvuga ivyo nyene kwa shavuga ati reka my future wife ukunyene uyu ndaze bero mu minsi iri imbere tuko turapanga ivy'ubugeni ukuntu ivyo onye bibaho sindabihariri bibaho ku mpande zose ariko ku mpande bisigura ngo haba ino muri age d'adolescence canke se hariya mugiye muri engagement naho nyine bishobora kwigaragaza nisho nashatse kuvuga ako ni kanga kamwe navuze nababwiye 99% ntirubaho ariko 1% ruriho. Mbega none Gaston na Cedric urukundo rwo muri age adolescence go rukundo muruha amahigwe angana gute kugira ngo rubashitse ku ntumbero yo kubana? Bo tuvuze amahigwe angana gute bivana hariho abakundana muri adolescence bigashika bakabana, hariho n'abandi bakundana muri adolescence bigashika bakavana. Uravyumva? Aho rero bivana n'ingene bavyitwayemo. Kuvuga urukundo rwo muri adolescence rurakunda kutagira amahirwe menshi bivanye na distance, bivanye n'abavyeyi, bivanye na societe. C'est depend. Razi ko bacha bavuga ngo nubusazi nge wanaga ivyo muri mo nta ntumbero ngo no ivyo ndivyo guhendana bacha usanga bibaye bizarre. Nese ivyo guhendana. Oya mu bisanzwe tugiye kubiraba neza ibibavuze nivyo kabisa ndabishigikiye kuko ugiye kubiraba mu bisanzwe urujya rukundo rubera muri age d'adolescence canke se hagati mu tuzitizo imyaka y'ubusazi niko mu Kirundi novuga no vyita muri make. Rero ugiye kubiraba abavyeyi kubera ko iyo myaka nabo nyine barayiciyemo haba ku muvyeyi w'umugabo cyangwa ku muvyeyi w'umugore barayiciyemo. Rero urumva bayibabonyemo barabona ko atakintu nta kintu kiba kirimo. Rero urumva iyaba baciye baronka nk'akanya bakavuga bati reka tubicarike bano bana bacu tubabaze koko ibi bintu murimo muri siri ko muri seri harabo chabaza baba kidefanda ngarabona biki oya mutu bwiza ukuri urumva mu bisanzwe ari nk'ibintu biri serie akavuga ati sawa mwamuze ko biri serie sawa ndavyumva akira gusa kuzokubonana ufise uwundi umbirize neza niyo ndiko ndaza ukura baba ati sawa mwe turababona ngira ngo mu minsi iri imbere Imana bateye iteka ngira ngo igihe nicyamara kwegera imbere ntitubizi bizi Imana urumva Imana ikabatera iteka murashobora kuzotwara igihari amaze kumubona ari kumwe n'uwundi aca yihatubaza twinshi umva neza yihatubaza twinshi ati mwananje kunteye amakenga uranteye amakenga none wewe wa munsi nakubaza ibi nibi ntuwibuka gasha ati mere urabona biragoye urumva biragoye rero biragoye urabona vya bindi nakubarira ariko amaze kumubona bari kumwe babandanije atamuvanga yamvugo igezwe ngo ntumvange ibintu nk'ivyo ati ngo kazomvanga sheri nguruma ngo nzogupfuhira ibintu nk'ivyo rero babandanije gutyo mu mitwe yabo no mu vyimviro vy'iwabo bakirinda guhemukiranira antuko urwo rukundo rurangira rubaye nyago
reka kumbure turiko turaheraheza na kino kiganiro je ndafise ikibazo kumbure mbaza Cedric nkabaza na Gaston kubera iki mu mitwe y'abahungu bama biyumvira yuko atabakobwa babakunda mu vy'ukuri nkuko Gaston yavuze avuga ati burya urukundo ni karikire bahungu benshi bama biyumvira ko abakobwa bakurikira ituntu bakunda utuntu ntibigera bumva yuko hari abakobwa nyakuri babakunda nyakuri kubera iki iyo ngorane abahungu bayifise Gaston iyo ngorane bayifise kubera ko vraiment ugerageze kuraba tuvugisha ukuri tutabeshanye abakobwa mw'iyi minsi mze karikire zimwe zikaze mbiriza bakurikira ibintu biri materiel ibintu biboneka ntavyo kuvuga ngo ndakwiyumva ibyo mwiyumvamwo ibiki no impamvu rero twebwe abahungu tugumana iciyumviro TSK kweri hariho abakobwa bagifise kwa rukundo nyene kwa urundi urabona ofo ego ata conditioning impamvu tukagubana nuko tumaze kubona ku rugero runini rw'abakobwa bikondera kwera ibintu none mbeshe nayo kubera iki mu generaliza none turageneraliza kubera ko urugero rw'abakobwa bafise rwa rukundo rwa rundi nyene rwanyakuri nyene rwanyago ni bakeya nimba ari abakobwa 98 kwijana ntabwo ariko 2 kwijana je pense que boba barufise Cedric nawe nuko nanje sinshobora kuja kure kuko asa umengo yari yamaze kunsoma mu bwenge ivyo nari kuvuga vyose umengo yabivuze gusa nongira isho nongeyeko uko tugerageje kubiraba ivyubu bisigaye vyarabaye urudubi sho kibe no myaka yahera yaramaze kuba urudubi ugerageje kubiraba abakobwa muri make iki kintu yavuze ati naba materialiste si bose oya mvuze ko ari bose n'ikinyoma kirimo no bambeshe gusa hari ibice usanga vraiment avuga ati je vraiment na mba umukobwa ga ati ukagereza kumubaza ati nane wewe burya wankundiye iki je nta kintu mfise je ndazi waje unkurikiye jewe uvuga uti ujya mu hungu ko biri kose namba rutuvuta namba ari iki bimwe umudogiteri araho yavuze ati ari umukobwa akundana no muhungu ubwo nyene konte kabiruguruye yego frère ntabwo umengo ni konte arayuguruye akayugurura mu buryo bwo kuyimusigira umuhungu aturumva nkeneye ni muri ndikora canikora muri ya konte kugira ngo donku tunoto ubwivyo rero byageje kubiraba n'abantu baba bashaka ibintu biraho bashaka kurabisha amaso wawe undashava ati none jewe je naco mfise sinzi ico nzogo ubundi nawe ati ngumbiriza je nta bintu byo kuvuga ngo nakurikiye amahera yawe nakurikiye iki sawa nivyo sindavyanse nta muntu yanka amahera nta muntu yanka amahera biramutse bishitse ukayampa cyane nkaronka utuntu tuvuye kuri wewe ni sawa ariko rero si wa wundi avuga ati utayama igaba baye umupolisi nkura batisi umupolisi utayampaye bisigura ngo utegerezwa nayo ntayafise ucufata mu kanibo ni kibazo kubivyo rero ntarandiriye cyane pourcentage ni nkeyi cyane kuko urumva bo bavuga bati abakobwa turabazi gukundana nabo egare kwitegura apana kugenda ngaho n'umutwe ugenda ugira n'amastile yawe n'ibikire kareka genda witeguye kuko urumva uko biri kose azokwigira intama muri ya minsi ya mbere yakubwiye ati sheri ntugire ikibazo yigira intama ariko rero azotimba asotera hantu yari yarihishije ahashira ahagaragara ati none hari ibintu bidasaba ko ndakubarira biba biri ngomba ko wibwiriza suko none niko birangira bimeze biba biri ngomba yuko wibwiriza kubw'ivyo rero rabo ko rikibereye musaza urumva so muri make ivyo baravyikeka cyane kuko urabona haro nabandi bakubwira bati ibintu byarapararanganye
ntumbaze ibyo abakobwa ntumbaze nshaka kwibera ukunyene n'amahoro nibera ukunyene n'amahoro nshaka ibirira imvura ugasanga nta n'umusheri yifitiye wamubaza ati none wewe canke ubudakomeye uko biri kose ngo ntukome oya je ndakomeye nibiharuro ndakora ibiharuro nkiyumvira nkavuga nti sha kumugira sinicaha wanashiba oya nta naho byanditse ko ari icaha ariko rero hariho amakondisiyo agenderako ngira ngo ashobora kuba yaramubujije ama principe urakoze cyane wewe biraboneka ko n'umwigisha we watigeze agira ikibazo aho nuko numva novuga bakunzi ba PITV reka tubashimire mwabanye natwe muri kino kiganiro dushimire Cedric dushimire na Gaston urukundo nyakuri rurabaho urukundo nyakuri rurabaho Gaston ariko ku bice bikeya ku bice igice kimwe kwijana ibi ni 99 no nukumaze none urukundo none ntirujana n'amafaranga mu rukundo none ntimutanga none oyumviriza ndakubwira urukundo reka mere nk'uhinyanyuye urukundo rujana n'amafaranga ariko urukundo nyakuri urukundo n'urukundo gusa urukundo nyakuri si ngombwa twari twahejeje ikiganiro reka tubashimire nk'abanye natwe Imana ibaduhera umugisha nakagaruka bye bye